turabona yuko abarundi bashoboye muribuka ingene nyene icubahiro mukuru w'igihugu ciza cacu ciza c'u Burundi yavuga ati umuntu wese arafise ico yoterera mu iterambere ry'igihugu. Aba rero turabona yuko ako kamo bakumvise, kuko turabona yuko bashoboye gutora inyishu z'ibibazo bimwe bimwe tubona nko mu gisata c'uburimyi. Murabona yuko bashoboye gukora imashine zitandukanye, haba izisya ivyatsi by'ibitungwa, haba izihingura umwimbu tuba turonse mu cyane cyane nk'ibigori n'ibiyoba. Mwabonye ko bageze no ku mashine iheza ikayungurura umwimbu umuntu abaronse. Mwabonye ko kandi bashoboye gukora imashine zipompa amazi zidakoresheje igitoro, ariko zikoresheje inguvu amazi asanzwe afise. Aba bantu rero nabo gutera intege, kuko turabona yuko bashaka kuzana inyishu ku bibazo bimwe bimwe bisanzwe biri muri iki gisata. Arico gituma rero twagize runo rugendo hano kugira ngo ubwa mbere tubatere intege, hama kandi turabe ko natwe twobafasha mu kubashira ku rundi rwego. Mu byo rero tubonye turashaka kuzobafasha bimwe bimwe. Ubwa mbere tuzobaronderera ahandi bashaka kuza gukarisha ubwenge kugira ngo barabe ibigezweho. Turabona yuko nabone batanguye, kuko nk'umuntu aje gukomanda imashine ngaha, mwabonye yuko bashaka kuyishira mu hinga bwa none, bakamuha ifoto yayo batarayikora, bimwe twita impression en 3D. Urumva rero yuko nk'ico ari ikintu ciza, kuko imashine uje kuyikomanda ngaha barakwereka yuko ishoboka, bakanaguha n'ifoto yayo batarayikora. Ibyo rero biratwereka yuko bariko baraja ku rwego rushimishije, ariko bisaba yuko natwe nk'umushikiranganji tuzobaronderera ahandi baza gukarisha ubwenge kugira ngo bongereze ubwenge bafise. Ico ni cambere. Ubugira kabiri, turiko turatunganya mu minsi iza ico twita foire agricole, bimwe twita guhuza abantu bose bakora muri ico gisata, berekane ubwenge bagezeko n'umwimbu bagezeko. Aba rero tuca tubashira mu mugwi rero yabo tuzotumira kugira ngo bazobazanye imashini bashoboye gukora, kugira ngo bazereke abandi. Gutyo rero igihugu cyose kimenye yuko hariho umugwi w'urwaruka ushoboye gukora ama mashine, kandi bakazoza bazizanye kugira babereke yuko tutakiri muri teori, turi mu kwerekana ico umuntu ashoboye. Ubugira gatatu, banyeretse imashine ishobora kuduza amazi gakora mu kuvomera ikoresheje umuvuduko w'amazi nyene. Ico nabemereye yuko akamashine bambwiye ko babura, nzoca ndakabaronderera kugira ngo iryo gerageza bazoca barihera mu murima jewe nsanzwe mfise, kugira ngo tubatere intege barabe ko bishoboka. Hama n'ivyo amana gushoboka rero tuce tubisabagiza mu gihugu cyose, barabe ingene ababishoboye nabo boca bakomanda izo mashini. Ico ni kigira gatatu. Ubugira kane, twabasabye ikintu gikomeye. Mwabonye yuko imashine bakora zikenera ivyuma, mugabo nabibukije yuko kera abacuzi twari tubasanganwe kera kandi batize, batabe bafise n'ubumenyi, batabe bafise n'ibikoresho, mugabo barashobora kwikora ku mabuye dufise, bagasohora icuma. Arico gituma bakora imihoro, bagakora n'amasuka. Nabasavye rero yuko ico gisata bogikorerako kugira ngo tuve kuri ibi bintu byo kuza turegeranya utwuma hariya na hariya, dutangure natwe gukoresha amabuye dufise, dusohora ivyuma. Kuko ntivyumvikana ingene umwene gihugu wa kera yasohora isuka akoresheje amabuye, mugabo natwe ubu twaba tukiza kurondera akuma hariya na hariya. Ibi rero twabatumye ico gikorwa kugira ngo kumbure n'ivyaba ngombwa na leta ishire mu buryo kugira ngo ico gikorwa gitere imbere. Bice biduha n'ikindi gikorwa duciye dushira novuga kuri agenda, nuko ubu tugiye gushiraho nka jewe nk'umushikiranganji ngiye gushiraho ikigo kizofasha kugira ngo kibatere intege, novuga yuko kizokomanda ama mashini atari make, kugira ngo ico kigo kize gifashe abandi barimi ko mu kugosora, mu guhungura ibigori, mu guhungura ibiyoba, canke mu gusekura ivyatsi bivamwo indya z'ibitungwa. Gutyo rero ico kigo kizoce gitera intege aba bajene kugira ngo gikomande ama mashini atari make azofasha muri ico kigo. Murumva rero yuko urugendo twagize ngaha rwa rugendo rwo kubatera intege, cane cane twifuza natwe ko kubafasha tubashire ku rundi rwego, maze ibyo bakora bimenyekane mu gihugu cyose.